abakobwa ntuzobaheza n'abahungu barahari abakobwa bo mbwa berarenze benshi pe uti n'abahungu bari bujumbura ntibaramara abakobwa bari nga basha ntibaramara none aba diaspora nibo bamara aba nivyo bakunda nivyo bakunda nawe no kuri baraza bicare turyoherwe hamwe sha ibintu byo kumara ntibizova uti mu diaspora je yitegura umudebe yakanye ngo nje kumara abademu ibujumbura ivyo nabikore mu mutwe ivyo bintu basi urose umwe guma uri umwe bazi apana Lendi mardi mercredi jeudi gushaka dimanche kandi Imana yaruhutse ega abakobwa bubu nabo baraciye ubwenge hari abakobwa baciye ubwenge babibonye hari azoba amahera nyene nta kundi hama birengani hari nabandi bazogura mu mporero kera aba diaspora barabakanga sha badukanga pe nukuri Shostagaye nawe vyagushikiye hari mu diaspora mu myaka iheze yagutelefona ukivugisha ngo uraryamye ngo ufise akazi ngo ufise Nwachugenda muri program. Sasa. Kutabivuga. Neza vyumve. Ndacangenda muri program yene. Mugubu. Agutelefona ngamubwira ati yewe. Tubonane sha vendredi. Turi hamwe na turi twese hamwe twaronse umwanya ukora pendant la semaine natwe turafise dukora. Gadusa neza na tubibona. Kayo ni vyaje mavuta yadushikira. Hagati y'urukundo n'amafaranga. Dike kizimbe. Hello boys and girls, ini sera kumeze neza kwa kundi ya handi ndabwo kuri juste gale cadre from our side black machine black behind the camera mwite umusaza kwini mpwe midazanzwe uri mukubito numumomoro numutaturo kwini mpwe midazanzwe ukaburi kumura Babylon mugati Babylon hoshi ukaburi kumura Rasta woman mugati tag 5 kwini mpwe midazanzwe mwite gahimbare kimana cyane ku mutima bivana nawerereye on est là. Entertainment yamwise Nella D MATT ni deuxième dauphine muri Miss Burundi 2016 sinze edisi yariyo y'umungore Queen Poem dasanzwe niwe mutumire uno munsi mbega uramusa kuyaga iki mbega Nella D MATT ninde mbega ibirenze ivyo muri kino gihe turi muri sama nk'umuntu yagiye muhiganwa y'umukobwa mwiza aciye ubwenge w'umunyakaranga yo kwitwara gute mbega aba diaspora bo bariko baraza muri kino gihe mu Burundi hoho bipanze gute nikiganiro cagutse kirimo ibintu byinshi cyane bantu b'Imana ndakubwira ko vyamaze kumera ndakuramusa Nella D MATT ndakuramukije nizera kumeze neza unapendeza sana asante watagase ashusha akazuba muga hari wambwiye ngo ngusigara mu Brazilian yandi naturel du Burundi kazi afunga shinyo Queen Poem Nella witwa Nella kweriki kwita Nella D MATT kubera ari hommage nagize mama ndamufise papa niwe adahari so nashatse kumugira hommage nyene azo kamari mu kamutuntu nkora ngukoresha Nella D MATT hama Nella iveme Nella hama Matt na iveme Mathias izina ya papa ni littérature française Nella D MATT ni la fille de Mathias personne rero yego Queen Poem idasanzwe ndi kumura Miss atambutse n'izindi ngorane tushimira Imana ko mumubonye yicaye Queen Poem sino sava imisi myinshi biraho nyene wahoraye mu Burundi napendeza sana merci nuko batayibona je ndakwegereye cyane ndabatiza amaso akazuba Nella oui twumva ngo Nella D MATT uvuga Nella D MATT Nella D MATT ninde Nella D MATT nyene mubona anyina Nella D MATT bon Murundi kazi ego mu entrepreneuse yarabaye mu Miss bon mu dauphine je sais pas hama nivyo mbona Nella D MATT ubuto bwiwe bwari bumeze gute ubuto bwiwe yari umuntu akunda abandi bana gahoze mugabo muguruguru nari impoze sinavuga no mwishuri nari mpoze nibi mugageze ku ubuguruguru mama we Imana ibizi hari wamwe bokera ngo warakina na football n'abahungu ego football oui c'est vrai cyane gose wakina kuri zingahe ari inyuma muri defense Sejo Ramos hari pare ariko nibaza ko atambuna kugirira nabi kuko urazi kudefanda kabisa oya kwidefanda oui kudefanda ibyo abandi biragoye Nella ogasiga Nella wowe yigera kuvusingabirano yo kuba mu Miss cyangwa mu mannequin ko je ndakuzi mu mannequin imbere kujya muri Miss Burundi
sha nukuri ntangaburano byataye byari hari ni bya bindi umuntu aba ari mujone muga ariko ararondera uduhira hirya no hino hama kumva bakene motese ngaha cyangwa habaga casting bavuga ati kafe kujayo hama muri umwana nzi gutambukira hotel no kwifotoza hari abagenzi bamwe twaba turi kumwe bambwiye ati why not nganye nari mbyibushe papo y'abandi cyangwa ati cyangwa ni bagutora fine batagutoye ntacu amabara no wari kibebe sante Lai bébé santé bibona. Bébé santé mugabo avant numva nagira mannequin photo gusa. Muga avec Miss Burundi, chabi umva vyaba mannequin biravamo tugenda nzama projet byo gupresenter byo kuvuga. Hamandaba deuxième de film 2016. Imbere ko dushikira mu ivyo vyakujemo gute uri mu yinje muri mannequin uri mannequin wikubita udupicha kwini point bidasanzwe barabafotora vyageze gutegurije muri Miss Burundi. Ko byaje ari nka challenge n'ukuri abantu benshi bavuga ati ivyaba mannequin umuntu mannequin ntiyoba mu Miss kwera mu mannequin aje kwerekana impunzu gusa arengana statut ni porte matitambuka ngabo ivyaba Miss utegeza kuvuga utegeza kusigura utegeza nyene avyumva nawe hariyo kandi kanu kunguka acha kuvuga sivyo wik oya kera shasi navuga nakubwira ko nari mode sinavuga amajambo menshi ariko comme ma sœur yari mu dauphine nawe nyene yari mu dauphine muri Miss Burundi 2009 arambwira ati nukuri wewe ntavyo woshobora shaka birekeye nanje ndabishobora je challenge yimpayo ndabikora nico ama yego mwebwe bi casting nabonye amasura y'abamwe ndavuga ni mwana yaje byarikomeye cyane ariko nyene tugira nyene kihagarara ukavuga ati nanje ndatega nyumva ujya bishoboye nanje ndabishobora bisigura ko ari abana babona ukajugumira ukavuga ati kabisa irigarwa sigufite bari umwana yaza akuziye ariko akuvugira icongereza ari gifaransa akabicanga akavuga ati je gifaransa nayacize mugabo aya nitonganya ya accessio kabisa ibintu by'ama project surtout je natinye by'ama project kugira projet ukayigira neza ukayitabura mu mutwe ukanayisigurira abantu akamenya niyo challenge muri competition yari yose muga rero mu mwanya mbonye ko bishoboka demi finale ati wa araga na finale ndayishobora cyo birambaye deuxième de finale ikiya gihe edition yanyu mwari kumuna mona warta mwese mwari muri giye muri Miss Burundi kandi umuracara abagenzi hari babishika mukibuka kera ugavuga ati c'est solide kabisa tuzibuze natwe biradutagaza utwa solide Tommy Miss Burundi yacu hariyo nisorovuga amazina yabo bari baraza kwimenya hariyo abagenzi bacu vraiment hotel usivye ntivyari vy'iwabo byaranka bamengo ntibanagororoka babega izo kugoroka vyaranze nuko ivyo mbona no kucererwa kugira amapinisiyo nyene ukabona umukobwa akuza ko kugira pinisiyo ari ikintu wewe witwayemo bakaguha pinisiyo ikintu witwaye wewe ugahanirwa ikintu wewe wijanye kashobora no kwikuramo ibaza nyene ni nutwo nibuka urabaye deuxième dauphine arico wiyumvise gute est-ce que ukija mu higanwa wari wizeye ko uzoba mu bantu bazoronka irya kamba mu misi ya mbere uragira iphone bikime uko misi genda ko uruhe ibintu byinshi amacritique abantu bavuga imbere ko nyene competition durant la competition abantu bakavuga nabi nibiki hagira abantu kavuga ati je ibintu ndabivuyemo twegi wacu hari bamwe bagiye barivamo kumvo zitandukanye cyo gusanga nivyo byarimo ariko vraiment jewe bwa mbere nari numva umengo shaka kuba miss nguvu nyinshi mwa mu nyuma ndabwiye ibintu byose cyo nabona biraheze je ndabivemo n'ukuri na finale hari abagenzi banje nabwiye nta kuntu uhamagara abatatu bamwe tutasha turyame ko nari ndushe vraiment wala gutangura kwitegura kuva 6h gushika 1h du matin twaravuga umuntu twa turushe sana ndaravuga ni wapi ibintu vraiment tamana bahereye kuri je jewe dose tafine okay sawa uraryoherwa nyene uratangara ende ukacuryoherwa ende ukacumva bwa buruhe bwose ushabuhera sinzi ngano bisigura vraiment cumva yuko ntiwataye umwanya ntiwagize hari abantu wa convince ku buryo bagutora biraryoshe imwira wavyakiriye gute neza mama niho yarari ariko mukuru wanje niyo yumiye ati sawa bagutoye gasti yararyohewe nawe yararyohewe umwanya hamwe nyene sister nyene yabashaka kubereka ati we petite umwaka wose ego uri deuxième dauphine hari cyo ubona vyagufashije durant uyo mwaka
ego byarakifashije durant uyo mwaka même gushika n'ubu gushika ino saha vraiment sinoja kubesha yuko bitaramfa n'ubu biracamfasha gukora ahantu baki mamagara Miss même si haciye imyaka myinshi byarafashije cyane kubera ni platform yampaye ku yashize imbere hari ahantu nadodora ntari gushobora kudodora ngo banyakire nkuko banyakira hariho ibintu ama ideas umuntu aba afise ivyumviro byo gukora ibintu bitandukanye ugasanga hatuka utari Miss ntware kukwakira ngo akumvirize bagushigikire niko novuga no kugenda guserukira igihugu kameme urabona ugiye mu bindi bihugu kaze umuduga uje ukwakira uko idarapo yawe bakaguhamagara Miss Burundi nakajemegete itwa nari ryo bashaka kumenya oya akwita Burundi mu ambassadrice tubwire Miss Burundi mujya mwaka barababwira bati ewan ni umwaka tudakeneye ni umwaka Miss Burundi mu bisanzwe atezwa kuba adafise umuhungu wasohokana mugihe tuba tuzi kigiye muri we ko murondego n'abantu benshi cyane wowe ari umudofine biba byoroshe yuko umwaka wose ubaho atamutipe ufise bijya bintu nivyo cyangwa baraduhenda en fait abantu babitahura kutari Miss ni mu Congereza mu Gifaransa ni mademoiselle donc bisigura ko mademoiselle nuko umuntu afise état civil no makete yabirimo état civil itegeza kuri célibataire apa célibataire hariho marié cyangwa divorcé siko so bo bavuga ati ukuteza kuba uri célibataire apana marié cyangwa divorcé donc umuntu w'umumiss ategeza kuba célibataire bon mga célibataire ni état civil ijya yo gusinya apana mu buzima shaka ufise umukopani biki ntibabikubuza ntakubuza kujya kuba bon je sinzi ubu ariko twege ico twasinyiye sizo kuja mu couple ntibanye bigaza twanye bisigwa ko umutipe wawe wari umufise ntabyonze oya munde misezi nawe nari mfise makuru no ambeshe yego nawe nari mfise yego kandi batanguja mu rukundo uteba isa nkavyo vyo vyava kuri wewe cyangwa vyava ko batari bwagwire benshi abasaba urukundo oya sino janga kubesha yuko avant Miss Burundi utari bahari ariko nyene ni wari umurindi nk'apre apre mu Miss abantu bose babaza ibyakibazo nyene texto nyinshi comme uzi yuko hariho bamwe ego bashaka kuba baje bafise navuga gute bazaye n'ivyiza kandi bari serious ngana abandi ugasanga baje kwera uri mu Miss gusa gusa baba barasayangana tu bagenda baravuga ati je ndi kumwe na Miss na Dauphine umwaka wose abari muremure amademande urumva ko abari menshi nike kirufatira kugira umenye ati uyu muntu ntaje nk'umufana aje nk'umukunzi canke naho ntaje nk'umukunzi aje nk'umufana kuvuga umwaka wose umwaka wa 2016 gushika 2017 gusa ewe naho ndiko nageze oya bon umuntu wese bivana nuko abona ibintu siko sinoja ngaho mvuge ngo bimeze gutya gutegeza kugira gutya je nimvugira kwijewe wowe ni kege gipimisho wakoresha cyo gipimisho baragera je nzoyibona ndibonera nta majambo ihari ni juste kumviriza kuyaga n'umuntu kumubaza ibibazo bimwe ni kiki kimugenza ukumviriza ivyo afise ivyumviro vyiwe canke vision afise na objectif y'ivyo aje gusaba aho bizokugeza nyimba bigufitiye akamaro upa muri avenir yawe n'urukundo niba rufitiye akamaro umuntu baba bari rimwe oya hari abantu bari toxique hari abantu usanga bakwereka fasi imwe ugasanga umwemereye akwereka yandi mafasi ugasanga urukundo akwa kujana mu bindi bintu tari byo bwo rero akayunguruzo gahera wamuherera kuri écoute kumviriza cyane ndamwumva rero ndabaturuva mbega umuntu yumviriza cyane ndumviriza pe ha kuvuga no kumviriza ukundike kumviriza abantu bose banzi barabizi queen point idasanzwe pe uri kuratubwira ibintu bimeze NELLA D MATT umumiss igano rya Miss Burundi ni iganwa yerekana umwigeme aciye ubwenge mwiza kana aciye ubwenge serukira karanga ke kana serukira karanga sivyo yego tukiri ngaho nyene yego bega tukiri ngaho nyene umwigeme Miss Burundi no biracaba bega akaranga kumwigeme wakera karacyari karanga kumwigeme ubu hari itandukanye je mu byo mbona ikintu cyo bacarahindutse ni inyambara
inyambaro kuko kera basanga bafuka hasi Ego. usanga bafuka hejuru ku myaka umwigeme ageze ku myaka yisumbuye. Ego. Ubu naho ugasanga mugikiriza mu kirundi ciza. Kiriza murambabarira. Mugabo nk'ubu ushobora gusanga umukobwa yambaye ipantaro canke ikabutura kandi vyitwa ko ipantaro n'ikabutura byari by'abagabo gusa. Ego. Mu ugasanga umukobwa arashobora kuba yambaye ijipo ndende canke ngufi ivanye n'ico ashaka. Ubunye hariho plus de liberté yo kwambara ico ushaka kurusha kera. Ikindi naco mbona novuga gute kuvyerekeye nko kugira mariage. Ego. Nyimba ntihenze kugira ubugeni kera umengo baragucagurira uri umukobwa hari igihe bagucagurira wowe muzokubakana alors que ubunye hariyo liberté yuko wicagurira wowe nyene ukaza ku presenter muhira alors que avant yagusanga muhira bazana umuhungu agusanga muhira ukabona vyabaye nyene urubanza abavyeyi baheje kubivyumvikanamo. Hama ikindi naco novuga gute yego ntivyo style imishatsi ubunye kera bari bafise ya mishatsi y'uruhanika cyangwa igipara tuku ariko urabona ko cheveux sans vol hariyo produit hariyo naturel hariyo nyene bashiramo teinture bashiramo ibisuko kanyene biratandukanye. Ushatse urasa no mu Brazilienne cyane, ushatse urasa no mu ntuzeya, ushatse urasa Jamaica Madrid ibintu byose. Ariko vyongeye kera imigenzo y'umwigeme wa kera no hoho na difference ubonamo nta tandukaniro wari hari imigenzo nkiya imbere kwanza ko dushika ku ico kintu kera umwigeme nawe utagishiza ko kera habaye ubugeni baje gutwikura baravuga bati twasanze bimeze neza umwana ntivyagoranye canke nawe ati ewana umukenge ni mugumufu ni muzibure cyane bazi kwazana inzoga yimu mukenge imigigo barayize bakavuga ati uyu muntu baramukoreye ko cyane bamukoreye ariko uvyo ntibakibiraba nera shana cyo ndabizi ko kwere ko je ntiba stabishikira niyo nivyo byashikira ikaba kuri jewe so ngaruka ndabishura bivanye n'ivyo mjenzi wanabo yego ariko uraruse kumva mu Burundi bakivuga bakiyagara ku ico kintu imiryango cyangwa abavyeyi kuvyo mbona umukobwa aracari suki cyane ntakiri suki oya bon uko ndabibona jewe ntavyo nkicumva cyane hariho bamwe peut-être babivuga ugasanga ni blague we kwaratera inkuru ariko je ntaco stavyumva muri no miss kindi naco bagira ubunyosho gusanga mbe tukiri ngaho nyene ivyo urabona ko ari ikintu vyafasha mu ndero y'umukobwa ivyo bahagara ko kera cyane ukuri numva umengo nduhamagara abakurambere babizobereyemo bakaba aribo baza kwishura ko je navyozi je umuntu avutse hirya yejo no imenya gute tureke nubu umukobwa w'isuga arafise ikirasuvye umukobwa atari yose Ni biologie, das ist biologie. Aba ibinonosoye urabarondera baze kwishura. Nk'abantu ba specialist. Mugabo nagira mvuge. Ibintu byahindutse kandi biboneka tubona ni ukuntu imanza zikurikirana. Imigenzo y'imanza zo kurongora. So ubunye baragira n'ivyo gusaba irembo kugira ubu dot mariage no gutwikura hari usanga mariage no gutwikura byose bigiriyemo hari n'igihe usanga no gutwikura bitabaho kusanga bagize gutwikura no kuramukanya abavyeyi baje kuramukanya gushika mu rugo byose bakabigirako biratandukanye ni ibintu bikomeye cyane kina naco muri dote kera batanga inka ibona izo bazana n'ubu niba yizana mwibahasha ziragora ngibujumbura ngira inka ntizihashira oya nikizihari nizigihari naco ni ikintu gikomeye cyane niyo migenzo myiza kera we y'umwigeme ubona nka miss nk'uwabaye miss nk'uwagiye muri Miss Burundi akaba deuxième dauphine twogumana umwigeme w'ubu yogumana nihe idakene ubona cyangwa nawe ubona ko naho mu bihe turimwe vraiment yini twoba tukikeneye cyane imigenzo yaba uko umwigeme yarameze kera mbona vraiment oya je simbona ivyo twosigara sirayibona muno mwanya ariko kuhindura ngo duhindure tuve kuri izi pana amastile yacu dusubire kuri vya bintu barabamba akweri ico ntaco no kwemera oya ya style wafi ya fashion wafi ibintu byose is okay ariko oya turi mu gihe twinjiye muri sama sama mu kirundi ni iki
mugenzo c'abakobwa ntaguciriyemo nukuri jenga nsaba abantu bose just izi ko ari jeje nyene muga muri dot je mu ntume muri dot uri umukobwa ukaca wambara ikanzu sindabitahura vraiment si vyanje ambara imvutano umwanya wo kuryoherwa nk'umukobwa musanga ujya mukobwa bayageze dot yene mahiyaji bisanzwe babintu bize none yego hajyanye parti y'umukobwa hajya bavyaheze hasigaye gutigita k'umuhungu donc rero no celebrating no kuryoherwa mwambaye ibijanye navyo kandi plus tutambara imvutano plus hariho abantu usanga abakobwa batazi nyene kwiyambika imvutano batazi kuvuta hajye niho vyiza niho ushobora kunavyigira niho uzokwigisha n'abana bawe bishoboka kamsa akaranga nikazimanganikwa kwambara imvutano kwimenya kwa akaranga nikazimangana turi muki tugiye twashitse muki summertime muri summer kwa summer niko bakunze kuvuga turi mu gihe abantu benshi ba diaspora ko raza mu gihugu turi mu gihe abo baje bazanye ibintu byinshi harabaje kuruhuka harabaje kugira ama mariage harabaje guhindura ubuzi niba hari yakora ibi waje kubandanyiriza handi harabaje gutembera harabaje gukogwa ibintu byinshi cyane harabaje kurondera abakunzi Ronderino. Aba nyo tuke kutumira tukabaza ingene vyagenze hariya baba. Wei sama turi muki sama nakuvyo kwa sama. Uyibona gute? Niki kiri wobwira umwigeme wa kino gihe? Kunaza harababanza amatwi avuga ati hoze. Ndahazunguruka kabisa. Aho ico no babwira. Sha. Mais consommer avec modération. Ivyo vyose. Consommer avec modération. Yumvire kabiri gatatu imbere ko akora ico bashaka cyose cyo gukora. Ego, ico novuga en général. Harabigeme bumvise ati tugiye muri sama canke babonye mu diaspora wone menga babona visa. Babona menga ikiba cyose kabisa jewe igikuru nuko yo kwemera umwana canke yo kwemera ivyabaye bisigaye moi je m'en fous. Zakwe niko bimeze. Harabibona uko. Kubwo babwira iki? Yago nababwiye ko ça va avec le rythme du pays. Yagoye aje gusagara umuntu yumva umengo ngaha ntibikunda. Kandi reka kubeshanya ibintu z'amaviza murabizi ko bigoye. Abantu bere mu mutwe usanga bavuga ati ngaha mu Burundi vraiment byaheze byapfuye. Je mbona umengo kwigira iburani sawa. Kwasho gusanga yararondeye viza nk'imyaka nk'ingahe ikurikirana. Yironkeye umushushu ayimwitwarira mwiyemerera nk'uko bivuze. Bye. Gikuru nuko babana bakagumana bakagwiza ako vyongeye hari benshi barabishiga ayo makagashirwa sanga umutipe umudemo arakomereke umutipe akamubwira ati jenze kuvashiriza iyo canke nala million Ico tumana babwiye nti imbere yuko ico ugira cyose muri sama banze wibuke ko ari misama nyuma amaze kumva ko ari yawo amaka amwe yabaye byanava nawe why not ko wewe utokushikira banza wiyumvire ati umuntu nimba ariko aranyigera nimba ari umutipe n'umukobwa ariko anyigera kubera iki azone n'amaki azone ni neza upa esko ibintu harambwiye esko ni vya ko utama cyane ya long term mukamenya mukabivugana kandi apana gutinya gukora ngo avuye buraya gushaka kuvuga no uravuga nawe ko ari consentement y'abantu babiri siko umumvikana w'abantu babiri yego ni kumvikana mukamubwira uko ubona ibintu nawe akakubwira mukamubizirayemo mwese pana ko umwe ajya inguvu wundi nego umuntu muri boîte yo migambi mwiganira ryaye abo muri boîte naho ari byo baganira muri boîte no kuryoherwa reka hari abacha bava hajya baryoherwa bana baryoherwa icyo tubona vuze yuko ifo consommer avec modération kwigerera kwigerero muri sama no kwigerera babwira ati wankumiwe turigerera nakaverego neza bavyumvise azarigerera ntihatari ni kuza turigerera turi mu gihe hariho n'abadiaspora bavuga ati je ndaje kwitwa mu diaspora vyonyene biza gutuma abantu bose binyorohera hari kera ubu byaragoranye kera abadiaspora barabakanga badukanga pe nukuri cyosagaye nawe byagushikiye hari mu diaspora muri myaka iheze yagutelefona ukivugisha ngo uraryamye ngo ufise akazi ngo ufise nwacu ugenda muri programme sasa kutabivuga neza vyumve ndacangenda muri programme yene mugubu agutelefona nkamubwira ati yewe tubonane shaje vendredi
turi hamwe na turi twese hamwe twaronse umwanya ukora pendant la semaine natwe turafite dukora dusa neza natwe ubibona kayo ni vyaje amavuta yadushikiriye nasinze simvuza ko ari babi twese turasuma dusa neza gusa dusa neza gusa nituba ahantu hamwe ariko twe nitwe tubahetse akazuba ko mwanya wose klima ya hatari aya mira amateke tubandanye Biriko bisa kuyindi mfuwe bidasanzwe uyu rumukubito kuyindi mfuwe bidasanzwe biyona kamera ni umusaza kuri mikoro ryo juste gaire umutumire ni NELLA D MATT kuyindi mfuwe bidasanzwe nuko biriko birakomera NELLA D MATT aba diaspora bariko baraza be mu diaspora mwiza aje ngaha uwo bagenzwa n'ivyiza yo muri mu diaspora ameze gute mu diaspora wagute mu diaspora ko arategura kuza ngaha eco noge umuhanuriki bazani izo dolari sha no kuri muzaniye amadolari no kuri yazaniye amadolari turayakeneye igihugu kirayakeneye wallahi muzaniye amadolari yo kuryoherwa n'ivyo ariko muteze imbere igihugu cyanyu bijya mukora hariya kwevesa hariya aparama harama taxe menshi mu hasha ngo uko waguhemvye nuko wakurako baguma amanura aya mahera yako bayagumiza hariya ni bazane bayamvesise ngaha ego hari ivyo kurima ari kubaka hari abatanguye kameme hari abatanguye bako rubaka ama estate hari abatanguye bako rubaka amazu gasanga abo nyene bavuye buraya nibo bariko badishikiramo cyaba abantu ngaha munyene mu karere ugasanga amazu meza ateye imbere gasara mu Gervais tungana yagiye hari yevuriwe yaronse dukeya mugabo uto duke ino twa dufatitse ugasanga ariko akazi abantu basanze bari ino abajone babandi batashoboye kugene kugira amahirwe yo kugenda hariya kurondera ka devise gasanga ariko arafasha abajone babagenzi biyo arabana nibiki hako baguma basangira bya biyoga umwanya bose bicupa kuryoherwa hirya no hino gasanga ariko umva ariko agira inguvu abandi ako yabagira inguvu gusa akabana kazi ibyo nivyo byiza naho nibo baje dukeneye dukeneye ko bazogaruka arabasaza baje kugira amarushete gusa nibaza n'ubunye hakiri urwaruka rugikomeye Muvyo president aravuga ati kwiga nivyo fondamental bamwe batabitahuye ukuri umwana bose ntibagenewe kwiga za medicine za science hari abantu bazogeza muri 9e siko baje muri 9e bazocagena mu myuga abo bafise yayo mahera hari ibintu byinshi bishobora gukorwa ngaha basa bajya abana bariga ivy'umwuga nabo bashobora kuronka akazi kandi keza kaboneka kandi ko abasanzwe bazi iyi terrain bajya bibura ugasanga ntawo bibukaca ntibazi ingene ibintu byahindutse none inoti yarahindutse ntibazi valeur ingene byo utangura nibiki ugasanga akagira company iha bajya nyene basanzwe babanga kandi bavyigiye bagakora rero ico no bahanura vraiment hama ivyo bintu byo kuza ngabo rondera abademu ngo bamome bicucu ngo baje kurondera icucu zo gutwara zo kugira bimariya zo kuryoherwa Hari kuryoherwa no kugira mariage muto. Hari abantu hariya ngo biba byaranse. Cyo sinzi ingorane singorane ni. Ino nibizokwama gutyo. Kurega abakobwa bubu nabo baraciye ubwenge. Hari abakobwa baciye ubwenge babibonye. Hari bazobajya amahera nyene nta kundi. Hama birengane. Hari nabandi bazogura mu mporero. Ariko nukuri Mego kuryoherwa nta wori hijatike kuva hariya ngo ashike ngaha ntaryoherwa. Bana mu Burundi ko haryoshe kuryoherwa. Ko ofisa uku akantu. Akajemeye uraryoherwa mpaka. Ako nibizopfa vyaraheze. Ibirori bizokwamaho sama ya mihari twebwe izuba ryabari hari. Tanganyika na izoje iracayihaje umusenyi nta uri kuraja. Tuba turaryoherwa ariko turyoherwa mbwa tutezanye imbere. Abakobwa ntuzobaheza. N'abahungu barahari. Abakobwa bo mbwa berarenze. Benshi pe. Uti n'abahungu bari bujumbura ntibaramara abakobwa bari nga? Basha ntibaramara. None aba diaspora nibo bamara. Aba nivyo bakunda. Nivyo bakunda nawe. Nukuri. Baraza bicare turyoherwe hamwe sha. Ibintu byo kumara ntibizova. Uti mu diaspora je yitegura umudemo yakanye ngo nje gumara abademo ibujumbura ivyo nabikore mu mutwe. Ivyo bintu basi urose umwe guma uri umwe basi. Apana. Lendi mardi mercredi jeudi gushaka dimanche. Kani mana yaruhutse. Hano romwe ngo n'umukameraman wanje ngo ntara ngo kuva ngo imyaka yose ra. Afise imyaka myinshi. Ati ntarabamara. Ati urashari. Urashari nukuri. Nabo garuka mu mwaka ukurikira cyangwa imyaka ingahe bazaba bakiyari. Aba diaspora nabo bogaruka. Nabo bosubirayo bakagaruka kandi bagasubira. Abana baguma ari bashasha, ari bashasha. Generation shaka ni ariyo generation shasha.
Azobamara cyane batege. Mu kwezi kumwe. Baza nizo noti twikorere bigira inzira. Teza imbere igihugu. Mu bindi bihugu abantu baba mu diaspora atandukanye bateza imbere igihugu. Twe yo twumvise mu diaspora ngaha tumumvamwe inoti. Tumumvamo yuko aje asorore, aje turyoherwe kandi ivyo wabaje kuruhuka kugira baryoherwe. Mbega vyo ntiburi mu bituhora bituma bo baca bibaza ngo baje nyene gutemena inoti abantu nyene ngaha nyene ugasanga rimwe na rimwe muri ko murabakonsoma bidakenewe. Ndakubwira sinzi nk'ubu ngene bimeze ariko ubunye n'abantu bo bivuga muri commentaire yego bavuga yuko ubu unye uko aba diaspora twabona avant n'ubu sico kimwe uko turayibona oya uko gusangira umuntu ariha kera wasanga mu diaspora wenyine ariha bazanye kashi table twavuga ati twega kuri twa tundi dukeya kweke turiha kandi rero yatanze map ni wariha umva nawe usanga afise amahera y'amadolari y'amayero n'ibiki amadovize niwe yavunje ko sanga ibihera ni byinshi cariha mwanya wose kandi nawe ni enjoyment we sukuri ya kapitene ngo abagumize ngaho oya yabashaka kubasoroye kugira ryoherwe ababikumbuye abakumbuye abagenzi biye bamaze imyaka atabona n'ibiki abashaka kunaruhuka fine ariko ubu natwe abantu vyitwa ko kiyagiye twasangira ubu natwe turakora turabisa akantu natwe turashobora kwisohokana turabisa ahantu hatandukanye dushobora kwijana tukavuga ibujumbura tukagenda bugarama tukagenda mu rumonge nabo gasanga baje muri ico gihe baje kuryoherwa natwe niwo mwanya wo kugira pause dufata nka weekend kavuga ati katukotize tuje hamwe ariko kera nibo bari ha byose ubu hari akunguko basije twarahindutse kameme abikiri naco vraiment kuko mubita aba diaspora ni abana babivra n'abarundi muganye n'abarundi baba diaspora ariko ntibabikunda proko diaspora cyageze baje baranga ngo wibaza ko ari badakunda kumubita tubita aba diaspora kubera nakubwira n'umurundi muri we afise amazina yose ikiro yo mu Burundi afise nationality y'u Burundi mwagiye ko afise nationality y'ahandi abasanzwe aba siko muga ari inzaza hariya bamwita umunyamahanga cyangwa kamwita umunegro umuntu anyene umunyamahanga baragucinyiza nyene bakakwereka ko hasi wanyu naho ufise nationality si wanyu watayi wanyu uvye ko ari wanyu bacha kwita mu diaspora umengo nyene ntumurundi afite usanga numengo n'abameti nibagira aho bahagaze donc c'est pas bien kuma tubita aba diaspora c'est vrai nakatama twagize mugabo rimwe kuvuga tutahura ko kababaza bajyanye ariko bikini naco mu bindi bihugu nivyo bakora avuga mu bindi bihugu aba diaspora aba ressortissants muri chaque pays nibo bagwiza bateza imbere ibihugu byabo gute bagenda kugira ubumenyi bariga amashuri meza kamene twabivuga ego ino muri Afrika hariyo peut-être amashuri meza mais ugiye nk'umuraya aho biteye imbere hariyo technologie wabona utuntu n'utundi kavuga akantu kameme wacu ntagahari ukavyiga ucuza kuvyastara mu gihugu cyane ukazana kandi kantu gashasha ugasanga yamayide apana amahera gusa ni ivyo ubumenyi wawe wararonse haje ukaza kuvyigisha abandi nimba ushinga ishure nimba ushinga centre de formation yo kwigisha abandi you know ugasanga nyene hariyo abandi bako baravyigiraho so tufa ko bagiye hari peut-être ntibagenda ku murindi umwe nkaba hariya ariko quand même hariyo akantu akavaleur ajouté kajako ya akabijya donc abantu ressortissants burundais aho muri hose no kuri zaniyo note ubwo bumenyi mutwigishe twe tutarashika muri bya yamazu y'amagorofari ya uriko ratubwira ivyo turi mu gihe uriko ratubwira ivyo kenshi na kenshi bakuze kuvuga atabarundi rimwe na rimwe nitubwirana ama opportunity tugasanga hari umuntu ashoboye ico kintu ibujumbura ugasanga bamukeneye Montreal ntibavuze ati era bamupostura kana akashawa muhungu we ndabizi yuko ukora mu ibi nibi hari yosanga birakunze mbe hoho aba diaspora baje muri kino gihe urabona ko ari cyo bofasha kugira ngo abari ngaha bashobore kwiyongera hanze mu kuja kuzana idolari cyangwa ubumenyi bon reka mvuge kuvyo maze kubona siko ubu ubonye hari abo ba diaspora muvuga batanguye kuza barataha i Burundi kwiyastara mu Burundi benshi cyane gose kandi bariko baragerageza nabo ushobora gusanga bamaze nk'imyaka hari bamwe usanga bavuye no bafise imyaka 10-15 batari bwabone uburundi bumeze gute ugasanga ego barazi kirundi muga ntibazi ingene bimeze ngaha ni bice bikenewe ko ategereza kwiyanteka aho naho twega barundi natwe dusanzwe turi ngaha ego ujya avuye hari mu mahanga hari bamwe batabitahura ni gute uvuye muri kijya gihugu waruronka kadovize hari ubuzima byo kwivuza ibintu hari ama avantage baba bafise hari nawe abakeneye kuva hariya kugira ngo yinvestise ngaha
twese tuva umengo iyo aba yo duha ikibanza ciwe hariya tuketerjanje urabibona kaje mu mengo ufise akazigo ntongire inzigo wewe mufashe dufashanye eka tuvuge ko twofashana gute tumwereke tubafashe kuri integration nga mu Burundi tumwereke ati kugira ngo ugire company uca muri api urondera ipapuro bimeze gutya amimera ugira gutya kugira uronke ikibanza n'ukuri ona ibintu nk'ivyo ingene bigenda wana mu Burundi nta bintu bipanze gutya uzobona ibintu byo kubwirana turabwirana nyinde yo gufasha gutya na gutya tubereke kujya natwe turakora si nabo muri ico gihe uri kora mufasha muri integration nabo uramubona ingene akora ingene avuga ingene ivyo ashaka niho nawe ubigira donc ntumufashe juste ko aramuhuriye mu kabare mwabivuganye uca umuha mu contact ni oya muguma impande umubaza ati none ko jewe sanzo nkora gutya hariya bigenda gute bimeze gute nabo aba diaspora batubwiza ukuri atubwiza ukuri hari iyo badubesha batubeshe twabimenye batubesha ibiki ubuzi bwa hariya buragoye ariko bigoye ariko agafaranga ariyo ega akazi gatanga gucyanye hari gihe bavuga tumwe utundi ntibatuvuge so tukeneye kumenya byose ama yifire ntaco cyana kamera na micro ndakubwiye gutya ariko vraiment dufashanye n'ukuri tanga contact n'ibintu bisanzwe fasha umuntu nimba yi domaine ya business utayumva neza nimba marketing utayumva muga ukabuzi ikini kintu nyamba ari ibintu vya technique ukumva ahantu baguhamagaye nk'umutekinicien canke ikintu cyo kigifu by'abafunzi ukacuwimuka ko ari umuntu azi kugira ivy'amahera vya comptabilité cyangwa undi azi vya marketing ari umugenzi wawe urabaza kamubwira ati canga ubaze nga cyangwa ukamubariza ati murakeneye umuntu ameze gutya kora muri iyi company hakenewe ikiniki cyangwa muri iki kintu tuko turakora muri projet harakeneye abantu bameze gutya na gutya hamagara umugenzi wawe ni yanka basi zo kwanke mwabagerageje ni kintu gikomeye cyane tanga contact twige gusangira dusangire yo noti tuyisangire twese bazigane biryoshe gusangira mwese mumeze neza hari umugenzi yambwiye ati numupapa w'umuvye yavuze ngo ikarse ngo gitumubona abenshi tuzina y'abavye kuko twapona hamwe dusangira no guhambana twagiye guhamba venera no guhamba twagiye guhambana akati kandi urabona yuko twari mwirigara tubure tuko turavuga ruzokurikira abakurikira wapi info ntawo twavuga ivyo navyo twavuga ariko gufinana bimwe bijya kuyindi point bidasanzwe uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane nuko ati aba diaspora muze nivyo turyoherwa ko turangure n'imigambi mu gihugu mbehoho kubasanze ngaha uratubwiye ico kintu cyo kubafasha kwintegra nimbara baje kuba ngaha ekara baje kurangura imigambi mbega uko dufise aba diaspora benshi babaye desu bamwe batanye ibikomere akaza ngaha tugira muri bya twarimo by'urukundo umudema akamuhenda ngo arakundana kumbe yifitiye undi mutipe ngaho Bujumbura nyene mbega ho abademu nyene ntibari mu batuma aba diaspora bagira ibikomere vyinshi mu rukundo abademu gusa abademu cyane nta bahungu barimo n'abahungu ariko ko vuga abakobwa gusa muratubonera twebwe ngaho rero mbega bo bakora iki nimba uzanye n'urukundo avuze ati nje kwirondera icucu twibangira ngaha yokora kugira ngo avuga ati jewe uyu muntu niwe kabisa umuntu wese biravana je sinzi ngaho kugira ngo ndabwiye ivyo bategeza kurabira ko amakritere cyangwa iki azovyimenya yabo nyene ya mbwa abababaye ku mutima shabu ujyanye ntupfa kubabwira ico bategeza gukora cyangwa kubahanura ibo nyene niwo yifatira umwanya ubaba hafi gusa yego hari muri sami heze byari bihari bitwa ngo buja wishare abusanga umutipa w'iburaya aje kurondera umome ngaho wasanga hariya asi uwundi mome wasanga hariyo hamwe habaye eta civile ane naho ngo habaye dote byagoye niwe mushaka aya mafoto yawe dayo shaka amafoto tuzobamenyera buja wishare oya Bujumbura ni ntosha twese ngaha turaziranye yo ntwayibonye none amafoto amwamwe yego utujyanye afise umome Kinindo ati wapi tase mu Ngagara wapi je mpanda mubona mwirohera asanga cha tumenyana duca tuba icyo batinya shaka ayo mafoto tubabone abakunzi banyu tubagire ko bafise abantu upfa biriko biraza kuyindi point idasanzwe
uriko uratubwira ingene ibintu bisanzwe bimeze turi muri sama rero twigarukira ivy'iwacu hari ino sama umwigeme w'umurundikazi w'akaranga aciye ubwenge kandi mwiza kandi aciye ubwenge yo yitwaramo gute kuvuze kategori imwe gusa ivya mama ko ntobikubaza wewe uko niyo kwitwara yo kwiyubara ego kuryoherwa turaryoherwa vraiment sohoka kwambara igihe twirekura twambara nyene impuzu zituma twakura abahungu ukuri tubwizanye kuri sakarobe n'ibikivanya naho ugiye menya ati wambaye iyo mpuzu vraiment ko ibintu bishobora gushika ibindi bintu abatipa bashobora gukora abatipa bashobora gukora ko bakayiduza bakwegera buke buke bakubwira amajambo menshi tumva mu mwanya utariwo hari n'abashobora kugushiramo akantu babizi ko tubimenyereye muri vere urukayo ukaca ruryoha ukaca usinziramo cyangwa ugasanga ugiye mu bindi utarushaka so nukuri tuyubare même si wowe uri kumwe n'abagenzi bawe ntihabura umuntu ashobora guhindukira muri abo bantu benshi agashiramo hama akakurindira ugiye mu taxi cyangwa mu muduga cyo gutwara gusanga bukeye byabaye none kwiyubara ari kimwe hama bakundane muganyene mubwizanye ukuri kwera ivyo bintu vy'idolari n'ukuri mubigeza cash flow iragoye cash flow turi no mugihe dushobora kubona umwigeme mu Burundi mwino myaka ushobora gusanga iwabo yego ubutunzi sikirenga aho gasanga yicaye muri boîte ariko kubita iwana nk'inzoga umucupa wa 1,5 benshi bakavuga ati aya mafaranga ariko avaga abantu b'Imana ti ababigeme n'ukuri kw'Imana babarabe neza nari binavyo biri muri kakaranga k'iwacu nyene aya mafaranga none umwana n'umunyeshure ntakora iwabo saba yaraheze ivyo navyo nibigira neza hari abantu bafite imitima myiza nakubwira bashobora kubona umukobwa mwiza vraiment akavuga ati ujya mukobwa vraiment asa neza araberewe mugabo vraiment ntakuriye kunwa amazi nongerera agacupa kandi yago gacupa uyo muntu ko afite umutima mwiza umwana mwiza akuronga ikenye icupa nk'iyanwa sanga yeye yarenze ayo hari igihe tunwa n'inzoga tutazivarere Mwe matuza turagugaringa tubanze turabe yayo kuri internet. Ati rero ubu muramaye umucupa wa 1,500,000. En contrepartie je ndamuri ibiki. Hayivyo hajya muri boîte bavyimvira. Taz. Oya nta mwanya wo kwimvira ivyo. Shaba yagutinze pe. Yaba yagutinze nkuko nka kamera. Ati ntacika tu. Anga wemeye kwicara impande yiba upfuwe. Abiheze. Kwisha. Nabitoba abantu bakubona. Bicaye impande ugati byaheze haje ni termine namwe wamuheje kumenyana bari gucira kwa kuremekako subizi none icyo cyubwe nizuzi bwiye kunwa nibisanzwe akamwigerere avec modération akacupa kararyoha umuntu aranywa wa muntu yavuga ngo abarundi kaze barano ngo barahomera ngo bakanura n'abadahari ariko twigerere bako twigerere pe harabavuze ngo barundi kazi baranywa bakahomera bakanyura n'abataje ariko jusagaye urabonera abakobwa ndakubwira indejewe ko ari abahungu bameze gutyo haba ahundi ko tunywa gusumba abakobwa ngaho ari bamwe baguriye turatera gaho nyene turi n'abandi batipe bivuga ko ari abatipe bagurira nabo yega n'ubundi byo tuma twinjiremo turi mu gihe hari n'abandi batipe bamaze iminsi bari mu magym bari kwaragira sport nyinshi bavuga ati hari umumera vya rimwe canke nawo mucucu ivuye Canada canke USA je nifuza ko zora kuri plage canke muri boîte je nahane bebo wabwiki ari bamusanga bakundana vy'ukuri rero mugasanga n'umudame akuze peut-être mère célibataire ifite umwana kayikeneye kopa no muri ziki ikondanira cyo nitwanga urukundo gusa ivyo bintu kweri kandi numvise ngo nawe muca mugi imihana ngo baratwaye umusore Bujumbura uyu muntu ngo dutwara umutipi Bujumbura uyu muntu ule umukere ngo bidemo Bujumbura tuzosigara abatipe banga ko iki bashavura abakobwa bo ngo bashavura iyo umutipe yagiye aba yagiye babibaze yuko nigiki umukobwa yokora ku buryo uyu muhungu yoreka kugera kuri yo mama Chakuye kuyo dame. Nigiki yokora.
umukobwa muto yogora iki kugira ngo haya yagiye abayagiye yorondera ikashi umukobwa yorondera ikashi kugira ngo ayihe mutipe none kugira ngo umva je ndondera ikashi jewe sinihe jewe cyenda y'umutipe mugasangira gusangira kana kuyimuha niyo yimuha nacyo utayimuhaye mu gukunda ndaparama ngo araba amahera agwa gusorera inoti awusorera inzu none se investissement long terme urakamuha ukaca wemera kuba mu bintu uzi turi mu gihe abigeme benshi muri kino gihe NELLA D MATT bavuga bati jewe imana impezagire je nkeneye umutipa ari banyore nkeneye umutipa azompa inzu nkeneye umutipa azompa abandi nabo bakavuga ati turi mu myaka ahubwo umukobwa akwiye kumenya yuko ukura amaboko mu mpuzu akironderera mbe kubwaho vyakira gute nk'ivyo uhagaze he je mpagaze ko twese tuteza gukora twese dukore ivyo ntibikibaho n'ukuri hari abatipe usanga ashaka gufata umumome mukopine wewe nk'umwamikazi mu princesse ntihagire na kimakora ntava agenda gusaba akazi hariya yayijya ugusanga bamukoreye ko oya nzaha izahabu n'uyishira hejuru cyane boyi ibintu zaho hari kero ushaka no gukora amaboko mu ntoki mu mufuko ukakora no gukora n'ukuri je mpagaze yuko umukobwa akora n'umutipe agakora mwese mugashira hamwe mukaronderera hamwe like mukarondera mukiri bato hama ushoboye kubaka cyangwa mukabana bikabandanya kwa kundi nyene ko musoma mwabimenyereye ariko nkaje wapi ngene ufisa amahera Nella hagati flow karagoye NELLA D MATT biriko biza kuyindi poem idasanzwe nuko hagati y'urukundo n'amafaranga dike kizimbe iwanje noti kwezi amafaranga ego hajyanye n'urukundo birajyanye n'inoti waruranka amahera none jewe hako ntazi imbere y'urukundo jewe menga wowe n'urukundo hava urukundo uzorujya urukundo maze kubona ikindi byose biraza oya n'ibikunda kwirukunda muca muvugana ati ubu kubeshanya n'ukuri ahantu atamara hari hari ugushwana kutumvikana n'ubwo rukundo nabo baruhari nyene barwifwase ngari noti barufise imifunyunyu nyene imifunyunyu yatanga ngari noti atuka murashwana mwase c'est pas la même chose gacumugira BMW timbabarira sheri babarira musohokana agatrip tumugenda Dubai mukanywicara mukagaruka Yagoye inoti yagoye akantu je ndi umunyamwaro kazi vraiment je ndakunda inoti ndavyemanze cameraman tikingorongoro hasi turaba wani mwenza murakita n'umukime biriko biza kuyindi poem idasanzwe uriko uratubwira kera hari abantu bigeze kumbwira ko ugomba gusana na Samantha ari cyo mufara Samantha katihabwa Samantha yari muri kwe muzika ego yo nagashumi nakabaja ya mugabo nambara amatama nagagaranga ego queen poem ibindi sinirati ngana kashumi vraiment nakora bayikubwiye barabimbwiye tumuramutse Samantha baracaba ageze sinzi tumuramutse cyane ngira zo kurikira iganiro uzo komande tubibone Samantha turamukuye mu kahoke bikomeza kwigeze guhura imwe nga gusa umusumba burebure agaca gusumba ibyo nacyo navuze yo bari shaming nkayo nkunda mureke asa neza kujya oya bisa neza vraiment zuko bamuremure niyo gufi tubireke oya vyabo gufi nabivuze navuze ko umusumba burebure none nuko tuba dusera basozera biriko biza kuyindi poem idasanzwe akaja bagasune karugi ku bakunzi babahungu nabigeme ku bakunzi ba diaspora ku bakunzi babasangwa eko abakunzi babahungu nabigeme n'abasangwa bose byose nukuri tureke kubeshanya tubwizanye ukuri turi abantu bakuze kameme nta mwanya wo kuja hirya no hino usanga umutipa afise umome hariya usanga abasanzwe afise etat civil atariyo yakubwiye ubwizanye ukuri siko turi civilize ubu turi muri 2023 nuko ibintu byo kucisha hirya no hino tubireke bwizanye ukuri ati jewe ndagukunda kandi ndagukeneye muri uno mwanya canke simbona yuko ari ibintu bya birebire nkeneye ko tukundana muri uno mwanya ndi ngaha muri vacances hamwe n'undi munsi bye
cyane dutemberana cyane tutemberana cyane ati jewe vraiment nakunze vraiment jewe nkeneye projet à long terme ça ubwizanye ukuri c'est tout ego ya biriko biza ku yindi point bidasanzwe Nella ndagushimire sana urakoze nawe nizera ko n'ikindi gihe ntitwabamagara muzo twitanga uwo byafashe umwanya munini ariko ubu sinzosaba kuza vya vrai utinda kimosha nibona ko usigaye mushika kure urakamerwa neza nkeneye gutozora sunika hajya nyene wagiye that was 5 Babylon hoshi kwini inform idasanzwe reka tubashimire wewe mwese mwavyo murimo murabana natwe gutamba wirira mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana natwe warukundo kuri micro yari juste égal cadre from our side Black Majority Black ndamurishimire sana Nella D MATT high five bwana kwini poem gasanze ndakubura ko byabase komera bora mukurikirana ibiganiro by'umukubito umukabanyira ibisabyo cy'ukuru mubiri ko vyose birabaza bye bye ciao la vista urabishura umushuro hushula none